mwahisemo kumviriza radio PSF by'urwaruka radio mushobora kumva ikibiriraho amasaha 28 kuri 28 muciye kuri wezi 3 akaburungu radio PSF makaburungu pome amakuru mu Kirundi mukaba muyakurikira kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu mu Kirundi turi ku munsi wa kane igenekerezo rya kanenda mukiza umwaka w'ibihumbi 2024 kiziga cy'umuntu w'umugabo cyatowe mu ntara ya Cibitoki yaciwe umutwe abanyagihugu bakaba batekewe n'ubwoba kubw'ibiziga biguma bitogwa ntihabe amatohoza inyuma y'isakwa ryabaye ku rugo rw'umunywanyi wa Gatogwasa umuryango wiwe utekewe n'ubwoba ibyo byashikirijwe na Jean Theophase Banyiha babibateguriye muri aya makuru imyaka 28 yaraye irumanye umuririmbyi rurangiranwa Canco wa Misi ashengeye uyu muririmbyi akaba yarageze kure yubaka ishusho nziza y'igihugu mu makungu amakuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata gumana na Jevia Tortori haragira mu ngiranda yabashikirize abandi ko dafashwa na Chanel iharirizwa mu buhinga bw'ivyuma kaze mwese mwido kubera ko mu ijambo ry'Imana hari ahantu handitse ngo nta kuganza kutava ku Mana burya butegetsi bwa CNDD-FDD Imana irabuzi uko yabitemera ko baba bari ku butegetsi bari kuba bahagaze rega ntitware no atanga mu confondre par chose ntimucanga ibintu gitwanka kwizera ijambo ry'Imana nirivugwe na Satani cyangwa rivugwe n'umuntu rizoguma ari ijambo ry'Imana naho rero tugira tuti ivyo bafashe byo gusenga barazi ko bariko barahenda Imana barazi ko bariko barayibesha Imana ntibeshwa woroshye gufata abantu ukagahita abashikirangaji bose ukabatwara ukamamara indwi yose cyangwa iminsi 3 cyangwa umunsi umwe nta bintu bafite bakora zotuma batunganya igihugu kikava mu kene ndongeye nabivuze ko ingoma ya CNDD-FDD igiye gukongomboka mu Burundi ntizongera kubaho CNDD-FDD umugabo utazokongera kwitwa umuganga mu Burundi ku buryo bazohora bavuga ngo harabaye CNDD-FDD yakozeho nyabwoba radio abarimyi baratoye ikiziga c'umuntu w'umugabo kitagira umutwe mu murima w'ibigazi byo mwishira hamwe ryahora ryitwa Rugo Farme kuri uyu wa mbere hafi isaha 11 z'umuhingamo aho ni ku mutumba Gabiro Ruvyagira ku birometero hafi 3 uvuye ku mugwa mukuru wa komine Rugombo mu ntara ya Cibitoki abakoze ubwo bwicanye ntibamenyekanye abanyagihugu begereye ico kibanza basaba amatohoza kuri ubwo bwicanye ico kiziga cyo mugabo w'imyaka ishika 40 cyatowe kuri uyu wa mbere mu murima w'ibigazi byahahoze hakorera ishirahamwe Rugo Farme ku mutumba Gabiro Ruvyagira umutwe waruciwe ico kiziga kikaba cyari kirambaraye mu kidengeri cy'amazi uwo yishwe yaramenyekanye kubw'amasoko mu gipolisi ngo yari umukozi wo ku munsi mu mirima ariko abakoze ubwo bwicanyi ntibaramenyekane gushika ubu abanyagihugu begereye ahatowe ico kiziga bikeka abararirizi bibigazi ko aribo bakoze ubwo bwicanyi kuko ico kiziga cyatowe hafi yabo ariko batigeze batabaza intwaro canke mu gipolisi abo banyagihugu nyene basaba ko haboba amatohoza yimbitse kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi batogwe kandi bahanwe hisunzwe amategeko Gilbert Manirakiza yatangaje ko igipolisi kiriko kirakora amatohoza agahamagarira abanyagihugu gukorana naco hagataho nkuko bimenyeshwa n'uwajejwe intwaro ikiziga cy'uwo mugabo kiri mu buruhukiro bw'ibitaro mu ntara ya Cibitoki mu kurindira ko haba amaziko azokorwa n'umuryango wiwe ufadikanije ni ntwaro
ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hoho umunywanyi wa Agatogwasa arafunzwe n'igendereza urongoye umugambwe CNL muri komine Ntahangwa ayoboka Agatogwasa akaba afunzwe n'igendereza mu gisagara ca Bujumbura. Jean Kirofase Ntibanyiha yahagarikiwe mu iwe kuri uyu wa mbere n'igipolisi uwo yegereye indongozi isanzwe ya CNL yiyamirizwa. Agatogwasa yahagaritswe mu gihe yari kumuhana iwe ni muri quartier Gituro ya muri zone Ntahangwa mu buraruko bw'isagara c'ubutunzi Bujumbura. Kubw'uwabibonye igipolisi cyaraje iwe kirasaka ariko nta kintu na kimwe giteye ubwoba giteye amakenga muradutunga cyatowe mu nzu iwe. Bagaragaza akababaro bavuga ko bitumvikana ukuntu abapolisi basatse inzu yiwe bagenda bajanye Kirofasi mu gihe atakintu na kimwe giteye amakenga cyatowe iwe. Mu mwanya wa mbere abapolisi biketse ikaye y'umuryango ya Jean Kirofase Ntibanyiha imbere yuko babona ko by'ukuri yatewe umukono n'ubuserukira intwaro abirekuriwe n'amategeko. Umunsi wa mbere wose uwo atavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi yafungiwe mu gasho ka zone Kamenge imbere yo kurungikwa mu igendereza. Abagenzi biwe muri politiki bavuga ko bafise amakenga ku mutekano wiwe. Abashinga amateka bashigikiye Gwasa baragerageje kumuvugira ariko biba ivy'ubusa. Niko umwe mu banywanyi ba CNL agaragaza umubabaro. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi ntaragira ico ashikirije. Mu ntara ya Bururi urubanza rw'umwigisha wo kuri lycée communale ya Kajondi yagirizwa kwica yabiteguye rwashizwe mu mwiherero ngo byamenyekanye kuri uyu wa mbere mu gihe ugo rubanza rwashashe kuwa kabiri mu ntara y'Icese. Icariho cy'umushikiriza manza yasavye ko uwitwa Fidel Niyukuri afungwa imyaka 5 agatanga n'ihadabu y'amafaranga y'u Burundi ibihumbi 100. Uwo asanzwe ari umwigisha wo kuri lycée communale ya Kajondi iri muri komine ya Rutovu mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi yagirizwa n'umushikiriza manza kwica kandi yabiteguye akaba yakubise umunyeshure yavuye apfa. Ugo rubanza rwari rurindiranywe igishika mu ntara y'Icese muri sentare nkuru ya Bururi ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Ababuranira umuryango w'umwana bashigikiwe n'ishirahamwe riharanira ineza y'umwana ishirahamwe FVS rigwanya ikiza ca sida. FVS yasavye indishi y'akababaro n'imiliyoni 500 z'amafaranga y'u Burundi. Icariho cy'umushikiriza manza yemeje ko uwo mwigisha atashaka kwica uwo munyeshure. Iranzi Keve yapfuye kuwa 11 Munyonyo ahitanywe n'inkoni yakubiswe n'umwigisha wiwe. Ababuranira uwo mwigisha bavuga ko barindiriye ugo rubanza rwashizwe mu mwiherero rusomwe. Imyidogo ni myinshi mu bakozi ba leta y'u Burundi bakidogera umukoresha wabo ko yatinze kubaronsa agashahara bakoreye mu kwezi kwa gatatu guheze. Bagasaba kuronswa utwo bakoreye kuko ikigoyi kibarembeje. Inkuru ndende tubaza Odas Kaburo. Imyidogo muri abo bakozi ba leta ifatiye kuba bageze mu matariki y'ukundi kwezi batarahabwa agashahara ku kwezi kwa gatatu. Bamwe muri abo bakozi basinzikajwe n'iryo tinda ry'agashuruka bute bakoreye mu kwezi kwa gatatu ni abigisha, abaganga, abapolisi n'abandi. Bakidogera umukoresha wabo ari we leta y'u Burundi ko yatinze kubaronsa utwo bakoreye mu gihe mu yindi myaka iheze bahimbaza umunsi mukuru wa Pasika mu kanyamuneza kuko baba bamaze kuronswa umushahara wabo. Muri iki gihe bakaba batumva icabiteye kuba bamaze iyi misi yose kugezaho amatariki y'ukundi kwezi arinda kwinjiramwo batararonswa agahimbaza musiki kabo ndetse atanakajambo kaba akihumure canke kubamenyesha ingorane bushikiranganji bw'abakozi n'akazi burabashikiriza. Ku bwabo bakozi ba leta y'u Burundi bakavuga ko ikigoyi ubukene nabo batse utudeni bitaboroheye.
bagaterwa impungenge nako gacerere ubushikiranganji bubajejwe bwibereyemwo uretse ivyo bibazo bibugarije bakabona ko hamwe vyoguma uko biri abana babo batazoronka uburyo basubira ku mashure bagasaba ababijejwe kubatunganiriza kuko atahandi bazeye uburaro n'uburamuko atari kuri ako gashahara nyene bakoreye bakakaronswa ukwezi guheze bakabona kubukura mu cibo tukabibutsa ko rimwe na rimwe abakunda gushikirwa n'ibibazo bijanye n'itinda ry'imishahara bari abigisha hamwe n'abasirikare bagiye kugarura amahoro mu bindi bihugu twagerageje kurondera abo mu bushikiranganji bujejwe akazi n'abakozi ba leta turabakena. Odasi Kaburo nawe urakenuye ndakumenyeshe ko umugwi severe ujejwe kumenya ukuri n'ukurekuranira watunganije kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya kabiri ndamukiza umwaka wa 2024 inama kubaserukira imigambwe mu Burundi mu ntumbero yo kuwereka igikorwa uwo mugwi umaze kurangura kuva ugishingwa no guhanahana ivyumviro. Umugwi severe ukamenyesha yuko kuva ugitangura ibikorwa vyayo mu mwaka wa 2014 mu binogo amajana 220 hatowe ibisigarira ibihumbi 22 n'amajana 868 by'abantu bishwe bazira ihonya bwoko yakorewe abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Godefroid Hakizimana umukuru w'umugambwe PSD dusabikanye akaba yiyamiriza n'ibikorwa umugwi severe uriko urakora akavuga ko ibyabaye mu Burundi hagati y'abahutu n'abatutsi ko bagirizanya hagati yabo akavuga ko kugira inyishu y'ico kibazo iboneke ko ari uko abagize igihugu bo kumviriza abaje bava hanze babibonye nayo ku buryo umugusevere Burundi ukoresha Godefroid ashikiriza yuko ari amahera igihugu kiriko kirahomba. Umugusevere ukamenyesha ko ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 bwahitanye ahanini abantu bo mu bwoko bw'abahutu nayo abatutsi bapfuye. Uwo mugwi ushikiriza ko baba ari abagomba gukingira abahutu. Uwo mugwi ukabandanya umenyesha yuko imiduga canke amazu y'abahutu bishwe yaciye ifatwa canke ikagurishwa icamunara. Uwo mugwi ubandanya ushikiriza yuko umukuru w'igihugu w'ico gihe atakingiye abene igihugu yarajejwe gukingira. Kubwa Jacques Bigirimana umukuru w'umugambwe FNL ashimira uwo mugwi severe kuko uriko werekana ukuri kuzuye nayo abatemera ivy'uyo mugwi akabasaba kudahishira abakoze ivyaha kuko abantu umugwi severe uriko uzura arabishwe atari abiyahuye. Hagataho integuro y'ibwirizwa rigenga amatora mu Burundi, integuro y'ibwirizwa ritunganya gusha ibijanye n'intwaro mu makomine hamwe no kwiga no kwemeza ibwirizwa ritunganya gushasha umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe nivyo vyari ku rutonde rw'ikirangamisi cy'ibikorwa inama nshinga amateka yemeje ko igiye kurangura. Hakaba hari kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya gatatu ndamukiza umwaka wa 2024 ku musi wejo igenekerezo rya gatatu ndamukiza umwaka wa 2024 ubuyobozi bw'ikivuko ca Bujumbura bwitwaje igipolisi bwasohoye abakozi bacu bahora baba mu kibanza kiri muri zone Buyenzi. Abo banyagihugu bakaba bavuga ko bari guhabwa ikiringo gikwiye na rijya hari abahavukiye bitoroshe kuronka iyo baja. Byinshi kuri inkuru na Albert Maheke. Iyo miryango irenga 30 yasohowe muri ico kibanza isanzwe igizwe n'abakozi bakorera ikivuko ca Bujumbura, ariko ngo kubera yabaye imyaka myinshi igera kuri 30 haragiye harinjiramwo n'amazu y'uburiro, ubudandaji bw'imiti, abanagura imiduga hamwe n'ibindi. Ico kibanza iyo miryango yasowemwo kiri hagati y'ibitaro vyitirirwa umwami Karori hamwe na zone Buyenzi muri komine Mukaza ni mu gisagara ca Bujumbura. Amasoko ya Radio Peace FM ijwi ryo gwaruka yamenyesheje ko abanyagihugu bari bamaze imyaka 30 bakaba batanguye kuhaba ku buntu, kanatsinda ngo yari amazu y'ikivuko ca Bujumbura, ariko ngo kirinze cugarwa bageze ku mafaranga 50 vy'amarundi ku kwezi. Icababaje abanyagihugu rero ngo nuko babubiriye mu kuza
kugara ico kibanza nubwo hariho abamenyesheje ko bari barahawe umwanya utari muto wo kwitega igihugu basanzwe bakorera ico kivuko ca Bujumbura babandanya bidogera ubutegetsi bw'ico kivuko ko bari kubaha ikiringo co kwitegura gikwiye narirya ngo hari abahavukiye babuze iyo baja abatari bwasore ibintu vyabo abajejwe ico kivuko bamenyesheje yuko uzoshaka gusohora ibintu vyiwe azokwishikira mu buyobozi bw'ikivuko ca Bujumbura agaheza agahabwa uruhusha rwo gusohora nayo abakurikiraniye hafi ico gikorwa co kugara ayo mazu bamenyesheje ko leta ya CNDD-FDD ahubwo yari yaratevye kubasohora ivyo babivuga bafatiye ku kuntu n'abasohorwa amatongo yabo bayasohorwa bikaba akamizwe n'ingoma aho batanze akarorero kuri bene bongo yubatswemwo ikiremba c'umukuru w'igihugu bamaze imyaka irenga 2 bari mu kangaratete kuko ngo niyo bagiye kubaza baca batabwa muri yompi bakavuga ko abanyagihugu bazotezurirwa igihe intwaro ya CNDD-FDD itazoba ikibarizwa mu Burundi ngo kuko ariyo yirirwa iratoteza abanyagihugu. Nawe Albert Maeke urakenuye. Mu Rumonge hoho imiryango yatewe n'amazi y'ikiyaga Tanganyika isabwa kwimuka n'akambo bategwa na Leonard Niyonsaba buramatari wa Rumonge. Mu Rumonge cyo kimwe no mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi heshi mu kiyaya c'imbo Tanganyika ya ntibyoroheje ku mitumba imwe Tanganyika yamaze kwinjira mu mazu y'abene gihugu. Amisi Rajabu atwara zone Rumonge we nkayamba akamenyesha ko biteye ikibazo kubona imwe mu miryango yatewe n'amazi ititabira kamo ko kwimuka akabona ko hashobora kwaduka amasanganya umwanya n'umwanya. Ni muri iyo ntumbero mu nama y'umutekano yo kuri uyu wa kane Leonard Niyonsaba yaciye asaba abanyagihugu bariko barakogwa ko niyo myuzurira kwimuka hakiri kare. Leonard Niyonsaba avuga ko iduga ry'amazi ya Tanganyika yakoze ku miryango myinshi mu gihugu ndetse no mu ntara ya Rumonge. Yemeza ko naho vyogorana kuronka amatongo yo kwimuriramwo iyo miryango ariko bahamagarira abafise amatongo mu bindi bice kuba barimukiyemwo. Buramatare agasaba imiryango nayo isanzwe atayandi matongo ifise gusaba indaro mu nshuti n'abagenzi. Mugusozera ya makuru imyaka 28 irarangiye umuririmbyi rurangiranwa wa Chancho Amisi ajyaniye ukuboko kw'abagabo ari kwigenekerezo rya gatatu ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996. Chancho Amisi yavutse itariki 5 z'ukwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1950 ku mutumba Shikiro mu ntara ya Ngozi ari naho yize amashuri yisumbuye kuri lycée Don Bosco Ngozi. Ku myaka 20 y'amavuka niho indirimbo nta cica nkirungu ivugijwe n'igitari gusa yaronka agashimwe mwihiganwa ryategurwa n'ubushikiranganje bw'imico kama. Iyo ndirimbo ikaba yarakunzwe cyane bituma atangura neza urugendo rwa muziki muri Orchestre Nationale ari naho yashira ahabona indirimbo nta cica nkirungu. Chancho Amisi akaba yarasanzwe ari umwigisha w'ururimi rw'igifaransa mu mashuri yisumbuye ku ishuri École Nationale d'État mu rurimi rw'igifaransa. Chancho Amisi yararondewe ni radio y'igihugu kugira yinjire mu mugwi amabano mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 ari naho yasohoreye indirimbo imwe Burundi. Mu ndirimbo zamenyekanye cyane harimo nta cica nkirungu, umugabo w'ukuri, garukira aho n'izindi. Chancho Amisi akaba yaramaze gutahukana ubushimwe mpuzamakungu nka prix découverte itangwa na RFI mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1981 ku ndirimbo Sokuru yari intwari hamwe n'agashimwe yaronkeye Dakar muri uwo mwaka nyene. Chancho Amisi yahitanywe n'indwara itariki 3 z'ukwa kane umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996 akaba afatwa nk'umwe mu citegererezo
bikuru mu gisata cyo kuririmba mu Burundi. Amakuru twari twabateguriye naha agarukiye, mwakoze mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo. Shimire uruganda rwacu rwayatorokanije hamwe na Chanel Nyaririzwa yari mu buhinga bw'ivyuma, na jewe via Doctori haragira Mungu na yabashikije duhana isango ku munsi w'ejo nagahwane. Umusore ngo aragenda mu rugamba baho umutima uri mu nda yafora umuhe bikanka yatera